nige iryo Tite navuze ko nitwa Tite rihinduka muri Titus cyangwa Titus yahinduwe no muri yitwa Kidumu. Urumva icyo gihe je nari muri lycée nari navuye muri Tanzania ishikira muri lycée urumva nakunda kuririmba gusa narakana gatoya hanyuma Kidumu aje kumenyekanisha rya cupa rishasha rya Primus aravuga ati tukeneye umusani ngaha mu ntara ya Rutana baramubura niho rero je gusa naca ngenda ntarasohora indirimbo ngende gusa narumva nyene mfise ndi muri mode yo gena kuririmba umva ko umwana ari wanje hariho se wiwe yanyigije hano no wabifashe gute bijyaye ko nawe waramwemera cyane oya nanje sinemera kuba hacaze uwundi nawe avuga ngo umwana ashobora kuba ari wanje sasa none umuntu ko yemeza neza ko bakundanye hama agacaza na kunshwanira umva ntashobora kugenda kurera umwana atari wanje baby I go follow you spend my life with you cause I don't wanna let you go you just a way kala karajoshe kala karajoshe subiruka bwire nukuri karajoshe 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 jambo kurukundo nukuri karajoshe Bakunzi ba Kuba TV ndabamukije ko mubibona kuri mikro muri kumwe na Kerike Keniba Blind Camera ni Ibra Burundi ndiye twameze neza agenda shimana utameze neza nawe ndamubwira yihangane ejo ni heza uno musi rero ndafitiye umutumire ni muririmbyi w'umuziki w'u Burundi abikora neza abenshi baramuzi abatamuzi nabo muce mumenya kuko tugiye dukorane tuganire byinshi tunaturiya haba ku muziki w'u Burundi haba ku tundi nyene muca mubibona bandanye mudukurikirane mukore subscribe like share mutugira comment za mazi ko ziri prioritaire cyane tuzikorera ko murabizi ya umeze neza fresh girl meze bon dondora abantu ariko batwikirana ugira akantu babwiye n'amazina yawe ya ni Titus da Sailor ndaramukije abakunzi ba Kuba TV n'abakunzi banje kandi baramukije Titus da Sailor okay amazina yawe kuri na yawe wawe noze ni Munyembabazi Tite yavuye Titus yeah of course okay ni Titus turi kumwe iyo batangiye kuririmba music ryari ibintu bijyana no kuririmba kenshi usanga biri mu madomene atandukanye kubera ko mbaje gihe natanguye kuririmba sinzi ko kwinjira muri studio cyane kugaragara gusohora nyene song nyene ukamenyera kwinjira muri studio nabitanguye ngerageza nipima muri 2014 yego mfise mu rurambe kumbe seta of course imyaka myinshi vraiment ya kuva 2014 niho wasohora song ya mbere cyane waje muri studio niho sinayisohoye kwari kwipima niho naje muri studio kuraba ko nabishobora iyo ndirimbo ntigeze isohoka tugusa kwari nko kwipima ya okay inspiration yavuye ugiye wumva nyene worimba music inspiration kenshi mbere biba ari ibintu biba bisanzwe kurimo tugusa hariho abantu baza bakakubera nk'ikiraro canke nk'ikintu bita katalizere gituma ushika ku kindi so hari abaririmbyi ba kera gose b'abarundi nakunda kumva cyane ndakana kagera hasi nibo batumye ngira ngo numva nyene bya bintu byo kuririmba ari byiza abaririmbyi bari bande barapfuye cyane bakiriho n'ikibazo hari abapfuye hari abanyene tuzi b'abarijeni ba kera cyane za 80 za 70 ariko umuntu neza ashobora kuvuga ko ari we ashobora kuguma nemeza aho ngiye hose yatumye nkunda yarafite indirimbo vraiment intusha gose tushaka umutima bivanye n'ahantu nakuriye bigasubira kandi bikavana na kuri message irimo yitwa Sylvain yarapfuye gusa aririmba indirimbo yibukushima okay ndayibukiye indirimbo umumerme z'amashuri okay ngumire mu gisagara ya umumerme ndamwibuka yaba mu kanyor yari yarongo uwe mu kanyosha okay ndayibona uri niwe kwinspire ujya no yanspire vraiment narababaye gusa kubona yapfuye tutarabona na face to face gusa ya desma sinzi ko ari ya ariko gusa nibaza yuko abo bari bageze kumubwira ko hari umuntu yamwinspire kubera ko je ego gusa twari bwabona ni face to face mugabo iyo ntuzi yo rencontre yari yayifuje nawe nanje kandi nkayifuza mugabo ntitwari bwabifite ntumenya ngo Imana itegura ibintu nk'ibyo zohira mu yicu nshaka kubari tuzobonana
umwanya ubikunze. mwari en contact ariko Yeah, of course. haco novuga ati muzohurira mu ijuru Justement. uremera ko ribaho Yeah, ijuru urabyizera bati ndabyizera vraiment mugabo gusa sinzi ariko nirahari tu. baravuga ati ijuru nacyo ntitwe turabona no mu buzima naho tuzi upfuye biba biheze Ari ibintu bita filozofi canke biga cyane aba filozofi. Nawe ubwawe urashobora kuba umufilozofi kumviriza vraiment hari igihe wiyumvira neza ukavuga ijuru none ni gute ijuru kuzimu tugiye muri fizike nta si n'imwe iri hejuru y'iyindi amaplanete yose atuzi ko hejuru none isi icyenda nizo bashobora kujustifia bajustifia amasi icyenda iya gatatu umugani ya gatatu uvuye hasi uvuye hejuru urumva hari ukuntu biri muri muco twita univers no kuvuga irimo ayo manuze yose ayo masi yose tumva ngo n'ayandi ataraboneka rero none mu ijuru umenye ni hejuru ko none justement none harabaho nka filozofi yo bacu bavuga ko mu ijuru ni mwemu yindi uhinduka wewe agahana agace yitwa mu ijuru swate nziza canke mbi uhindutse mwemu mbi ni kuzimu. Kubera ibyiza vraiment ntawe byanga turizera yuko tuzohindukira mu mpwemu yera canke impwemu nziza. So bisigura nyene umuntu yabikubaza neza usengera hemege yaje ndi umuporoti nsenga muri methodiste ini nibaze kumva libre niyo nyene no libre irahari ariko gusa ubwa mbere ziri kumwe mugabo hacaba ini na libre turumvikana imwe yabaye biyungiye nayo iba libre ya liberté nyene irigenga. Ni ibintu nyene bigoye gusobanura. Gato turagaze gato wavuze ngo bivaye n'ahantu wakuriye arakonse mbe yagiye wakuriye he? Je nakuriye mu gihugu kibanyi cya Tanzania mu nkambi ya Mutabira. Mu kambi ya Ego. Niyo navukiye niyo nakuze mbona ndi nkurirayo kugeza mu mwaka wa 2009 niho nacanza mu Burundi. Bafite imyaka ingana? Igihe nza narifise 16 ndiko negera 16. Okay, byarakoraye gushika haba nyene mu gihugu atari ciwanyu utamenyereye. Yoroshe je nari nzi kwanza ko ngiye gutembera. Yego. Je nari nzi yuko iwacu ari muri Tanzania hariya nyene kubera niho nabonye nakuze ndi mbona ya mu Burundi numva nyene abantu ngo tugiye muri navukana ahandi bagera gutembera bakagaruka kubera navyo baragenda bakaramutsa bakagaruka rero naje ngiye nabonye tudasubire ndako no gutoroka subi nisubire mu Burundi naratevye kuri nevyo gusubira ndabazana tuzosubira Tanzania ryari atawa warashitse ndabona ndavukana hatari kuri okay ni Titus tuzi nko muririmbyi w'umuziki w'u Burundi mbe kuva 2014 niho wipima indirimbo yawe yasohotse hanze nyene igashigwa hanze ryane. Nsubiye inyuma gato narigeze kuba hari imisi nigeze kumenyekana mu ntara ariko cyane no ku rwego rw'igihugu sero n'abakurikirana ama réseaux sociaux nige iryo tite navuze ko nitwa tite rihinduka muri Titus cyangwa Titus yahinduwe no muri byitwa Kidumu. Urumva icyo gihe je nari muri lycée nari navuye muri Tanzania ishikira muri lycée urumva nakunda kuririmba gusa narakana gatoya hanyuma Kidumu aje kumenyekanisha rya cupa rishasha rya Primus aravuga ati tukeneye umusani ngaha mu ntara ya Rutana baramubura niho rero je gusa naca ngenda ntarasohora indirimbo ngende gusa narumva nyene mfise ndi muri mode yo gena kuririmba ndakana gato hanyuma imbere y'abana ambatiza iryo rya Titus cyangwa Titus aho abatari bake barabibonye ko byaca henshi 2012 Primusique ya mbere muri edition ya mbere nyene ya Primusique 2012 ncanserukira intara ya muri Primusique nshanja muri region camviramo muri quart de finale. Bahatse gutsinda navyo narahatse kujya mu miliyoni 10 menga narahatse hakije ariko ntaco turindire uzosubira gutsinda umwanya wanje urahari ncagiye cyane ko navuga ko kuva ico gihe mbega none ufite indirimbo zingahe zimaze kuja hanze video na audio dutandukanye nk'ubu nibaza ko video arizo noharura zishika kuri 8 cyangwa 9 hari imzo nakoranye n'abandi ariko ama audio vraiment ni menshi of course gusa ari izo
izinjiye mu bantu byoroshye n'izindi usanga zitashobotse zinjira rwose. Ya indirimbo waramenyekaniye ko cyane ikinjira mu bantu nk'uko bivuze donc bakakomera bavuga ati Titus nyene turamumenye ari hit nyene niya. Iyo natanguye kumumenyekanira ko nkavuga ni abatari bake bayumvise basumba bahora bumva izindi. Hari indirimbo yitwa Icyifuzo. Kuba nkivuka mu nda mama nkashika ku isi, iyo nyene abantu baca babimenya aho yigira kuririmba. Navutse nk'abandi bana b'abandi nk'uko mubizi, ndabona namniwe sinahisemo, ubupfubyi nabwisanzemo, icyifuzo nuko munyitaho kuko nanje ndashaka kumererwa neza, munyiteho kuko nanje ndifuza kubaho nk'abandi. Yeah, of course. Donc yari message utanga. Yeah, message kubwira abantu bose baganira urukundo donc bita. Yes, of course. Na cyane abantu bari bato bajya bo mu barabara, abafakazi, abimfuvyi, abantu bari bafite ubuzima bwo hasi, nibo nari kumvugira nja mu kijya gishingo cyabo. Donc washatse gutanga message ubundi wowe nturi imfuvyi. Oya je sindi imfuvyi vraiment. Yari message. Iyo message yanjemo kubera ubuzima nakuriyemo, gusa nari mfite ubuzima bwo hasi nshobora kugereranya n'abo bandi navuze, ntitwari dutandukanye kanini ku buzima, sauf que je nari mfise abavyeyi nkafitana n'imiryango n'ikimugwa, gusa twari twese dufise ubuzima buto gose. Yeah, okay, nabonye mu ndirimbo zawe narabonye ukunda kugira ama featuring arakorohera cyane, donc iga ba Estanishi ntihenze na Masterland nabonye mega mwarakoranye. Ya we ama featuring arakorohera gose kubaronka ko tuzibera nabo bagira abantu bakaze nga muri entertainment. Barakorohera kuronka kugira mushobore gukorana featuring. Nk'icyambere imereye kuri Masterland niwe yandeze. Ya Masterland niwe yandeze, indirimbo zose nakora niwe yankorera, agera igihe ankorera ku buntu nk'umwana wo mu nzu. Urumva gukorana nawe kwari nko kunsora cyangwa kuvuga nta kibazo n'ibintu ukorera umwana. Hanyuma Estanish nawe twese twari muri Master Music ava. Urumva barabavukanye basubiye guhurira ahantu. Ni irevre je naragiye muri management wanje nawe aja mu yindi, rero kubera ko twari dusanzwe dufite na projet yo gukorana kuva tukiri muri Master Music. Estanish yari umugenzi twaramenyana, abaserukira ibikorwa byacu nabo babara abantu kandi babagenzi. Urumva nta mpambamye nimwe yigeze habaje ku makora bumaze gukora, nta mpambamye yari n'abandi baba star dufite amakora batarasohoka, nta mpambamye yagiyemo, sauf ku ruhande rw'uburyo mu kugira ngo dukore ibikorwa. Nawe ikibazo cy'uburyo kiragushikira. Ya nta muntu n'umwe vraiment yavuga ko kidashikira, nukuri ni twese vraiment kiradushikira kabisa. Video ya mbere bagiye gutwara amahera angana gute? Video imaze kuntwara amahera menshi, imaze kuntwara miliyoni 3 kugeza ihere hatarimo ibintu byo kwiragiza mu bantu. Ari iyo song My Side ndi kumwe na Masterland ni ya tuna Estanish zijya nyine ni muri ayo mahera. Okay, mbe nyine kubera ko wahise kuva muri Master Music ukaja mu yindi management habaye Master Music no kuvuga twari tubayeho nk'umuryango gukora, hanyuma mugeze ahantu umuntu azobagomwa muri hanze cyangwa muri kaza kubatora mukagenda. Ya niko twari tumeze, niko yadushira gusa ku mugaragaro kugira abantu batubone, hanyuma abantu bakubonye akakugomwa muce muza mukore. Ubundi management urimwo donc barabasupportinga bakabafasha nyene kugira kijanye n'uburyo bakabegera cyane. Ya management ndimwo ku kijanye no gukora ama audio video promotion, kurondera ibigeje muri ibyo byose cyangwa ibikenerwa kugira ngo ibikorwa bikene neza byose bikora management. Iko umenga bimeze gute ivyigo ko tutamuheruye? Bernice ubu dusa n'abatakiri kumwe kubera aretse igihe agiye mu rundi ruhande, dusa n'abavanye. Okay, gato turagarutse twarabonye inkuru ya Mwena Kiasi bavuga ko wamuteye inda yo mu kuri video nyene nawe akaze uramuzi, noneho umuntu nyene byavuga ko wateye inda, mbe byo bimeze gute, byo babigeze hehe? Umwana yaravutse tubibiri gute, kimeze gute? Umwana wawe amezi abiri naragera kuvuka nituze amezi yari ifise reka kujya kuntu naguma mvuga ni tuzorinda turabe yuko byukuri umuntu ni nje nayimuteye. Bawden arazavuga ati arabeshe uwo mwana n'uyu wanje atapfa. Bawden yaremeye ko azotwara mu bushira
bushina kupima ADN sasa rero turarindiriye ibandanye kura nyuma muniganira mwese. Yeah, of course mwese urubavuga ni gwanje kiasi mwe bavuga no je nyina ni wamenye se umwana sasa rero biruko n'ubu nibiradatanu nabona kwaka ngo miliyoni 100 ngo yo kurera umwana ngo nimba utamwemeye ngo yego cya urumva umwana mundutisha amafaranga ndamwamayira ntazosubira no kundondera ngo 100 miliyoni ngo ninze se w'umwana ngo atemeye kumva kwera umwana ari wanje hariho se wiwe yanyigije hafi no wabifashe gute bijyaye ko nawe waramwemera cyane oya nani sinemera ko yacyatse ubundi nawe avuga ngo umwana ashobora kuba ari wanje sasa none uwo muntu ko yemeza neza ko bakundanye hama agacaza na kunshwanira umva ntashobora kuba kugenda kurera umwana atari wanje ivyo birabaho nabonye muratubesha nabona muvugana umubwira ngo muvuga ngo mareka murapanga ibintu by'uko ngo mupangira ngibikije uzamenye byahere ukawusha kugira ngo urwamo rugabanuke ya induriga bayibenke ukavuga uti sazo ugira ukono kajya ari kugota wasanga nacitse nunguje nagiye kuba hande karondera kambura kesara kazi ashobora kujyanisha abantu babiri cyari imagine kwera ukaza kavuga ko nanje ivyo umaze kubinzanira umukobanje avuga umuntu arimo amakenga sha usanga atari ivyo were no mu majambo makuru ndire teste ADN none nimpaka muri Chine no ngaha mu Burundi nuse ADN barayiko yavuze ngo afite amahera kuja muri Chine kugira tuje gutembera tara ngaha mu Burundi rero murashusha kandi barani kujya umuci nta kibatswe narisuye nyene ko azokenda yavuze ko azotumira aba journalist mwese azabatumira muze kuri airport uduherekeza cyane bye bye mu Bushinwa gupima ADN ibintu byo kugenda hafi yavuze wapi tugende mu Bushinwa kwanza ndabarisha n'ikintu abo mwashatse kumukawusha kiasi kugire agoma yiteze ngo ADN kumbe ega muri abanyamitwa ubwo ndabafashe ndabimenye indigo mikura biko mumbwira ngo tuko turondera byangombwa byo kuja hehe kugeza ubushinze umuntu akurikirana umwana na kimwe ndi tugusirumva indigo mikura tu kimwe cye ntangora asanga bawondera ari kamufasha washaka kuzokurisha kirori mwigiye gutebe ubona ikintu numva ngomba kwana no kuja mu Bushinwa tugusa ni bigiye muri China nimwe abanyamitwe kiasi no manura yuko ahubwo bafatiraho ubunyene ADN ngaha mu Burundi zirahari oya garutse guma iba ari yandura cyuma yandura oye nire gende muri ADN ngaha mu Burundi ngaha mu Burundi nta bintu je na sinoje hano cyamenyeketse baden makarisha mu mayira twigere mu Bushinwa akaba wishakira indege yonyine je nshaka kuguruka bana gene mu China tukarutse gatoya kuri music nyene donc turindire bishasha cyane bishasha dufite nibihe besha amavuga ngo indirimbo ziri mu bikoni we bimeze gute cyane uraprecise day nyene tukavuga ati hirya y'ejo no gukubita indirimbo ya Titos urazi impamvu bakora bavuga ko indirimbo ziba ziri mu bikoni kubera twe nk'abaririmbyi kenshi bashobora gusanga umwanya munini tuwutakariza sibwo utakaza tuwumarira muri studio mwandika turi kwandika kuririmba canke location gukora ama video muga kandi bashobora kuraba kuri environment ihari muri iki gihe sohora indirimbo canke indeke kujya kumurimyi ashobora kuvuga ati ana iyi mvura cyangwa iki kirere notera ibintu ntibimere canke bikamera nabi urashobora no kuraba ukavuga ati iyi klima ihari muri entertainment kweli harashushe canke harakanye canke uyu twakoranye nawe canke ukaraba uyu twakoranye rafise bishasha canke yimirije ubwira ko murumva banze ukaraba klima hari ni gusanga hashushe kwera atana umenera biravye hashushe hatagase of course ivyo rero biravye kavuga uti rero iri foke ndindira ashobora kurindira ukwezi amezi abiri ni ibintu nyene biguma rindiriye haho ni impamvu nyinshi zituma bwa mbere hacashushe vraiment kubera mbona umenga abantu bose byanze ko barekura kora kubita bisasa nzova ndanabivamo kubera vyanse kabisa zivamo ahubwo bategura ikintu kisara basaza abantu kuza ndabakunda gose kubera ko bariko bazana ibintu vyiza gose bituma haguma hashushe gose abastare ngaho of course baraturi muri iyi minsi vraiment nta gahengo kandi biranaryoshe sasa rero je ndacarindiriye ndabe ko ari umuntu yihenda gusa akarekura bihenze akarekura cyasimbira kubera ko nanje nararekuye gato bace baratarukirako urumva of course rero nukuraba abana gucunga nawe uryama gato usanga bahagiye urumva rero bisaba kujonga nyene iyi 2020 harahiye sana of course
nk'umuririmbyi ubona yabikoze neza ukavuga uti uyu vrema yubawe mu bahaturiye arimwo ndagusaba umbwira abaririmbyi babiri wowe nk'umuntu rwawe nyene woyiherezana mamusha yasha ngaho ico kibazo natwegoye kwishura icya mbere kwanza ngaho harimo kujyanisha wowe ndazi mba journaliste kujyanisha ntacyo yatwaye kujyanisha nta kibazo umugore urumva natwe hari abantu benshi kandi bose n'abagenzi barenga nka 10 basohoye kandi indirimbo zikaze irevre hariyo abari hejuru y'abandi mugavre maje muri rusange bose abantu bose bakoze mwese yiyemere vraiment bakoze neza nta muntu no denonsa ngo ni naka uratinye oya ni uko harimo n'abandi kuri kurababaza mubivuga arandi muri hari abandi of course nani watu bani bahengamye kubera ukuntu ya of course nivyo mutima ivyo nibibi gose kurajyana mugabo kuri kurajyana ariko tuverite ne pas bon à dire bivuga nandi mwe murateranya rero wewe bateranye je bivuge na mugano shire gose mwe urumva urashobora kuza ukabaza ngo ukamuha akarore ngo none umurinzi kana akaba ari mvyi babiri ngukunda ndi cyo kanzera abakobwa babiri ngo nkuko kuzayango nagamubana ngo mubana ntati ngo sibisanzwe kwereka nka bose usanga arabaje mu banje irefre haba hari ho mvuga ni ahantu gese no muja kwe mugo gasanga ushiza kumbaza ni atari hari nk'usanga ntamutora mugabo gusa hariho afatiye runini usanga arandi ibindi biramprofita ko namuvuze rero man chambo rova yemwe insaku nizo mugendana mugenda muteranya tu uratuvuze vraiment ko ndateranya insaku aje mwe abajournalist kibaranga no gusaku gusa niko kazi kabo nyene kubera ko n'abantu n'abafana babakundira ivyo kuri urazana n'ibintu utazi nk'ubu gasanga uje kumbeshira nka message no barayigeze kuramutse mu Instagram kugasanga iyo message urayizi gacu yivuga uyibwira abafana ngaho bakantoyenga barabizi ntarusaku ruhari ibiro biri hayere ntibiva mu bandi none gantotse umuntu yakivutse kigasohoka gisubira zira journaliste ndamutinya niyo mpamvu mu kuvuga bisaba nyene ko ubwira of course kandi bakora surprise je no gikora vraiment gusa ari ikiganiro nshobora gukora naborewe sinakora ikiganiro urashikore ubu maje keshi inzoga naborewe urumva sinzi impamvu niyo inzoga uranyuka urumva jewe inzoga nari narazihevye mugabo mborewe niyo inzoga niyo ngora ariko usanga uborewe ibibazo cyangwa ukaborerwa kandi uri muri bandi ngo bagiye mu macungu bacanye akadozi of course cyangwa ukaborerwa santima nyinshi ama emotion je nari kumwe nk'abajama tugatera inkuru naho usanga muri ko mu nyuma frema muri babiri nkabona muri yongeye kabiri yewe ana je nanje swingize cyazimfata cyanywera zibiri cyari mutambuka ndabafasha je numva ari tworangiza vuba ndagusabe bire akapera ya kararyoshe hamwe na Estanishi na ndindi sana nayo oh baby I go follow you spend my life with you cause I don't wanna let you go if you just a way kala karajoshe kala karajoshe subiruka bwire nukuri karajoshe 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 jambo kurukundo nukuri karajoshe okay nakajambo kurukundo karajoshe narayibonye ni sawa beba okay Tito sireka tugushimiye cyane abaje cyane kuduha uyu mwanya asante sana namwe kandi mwezagiwe mugire imigisha n'iterambere y'abakunzi ba Ecobus TV mugende gukana subscribe kuri Ecobus TV ni wanje kwa Titus the Sailor nongira kandi numira abakunzi ba Titus the Sailor kukurikirana Ecobus TV support irakenewe kubera abanibo batuma natwe mutumenya love and peace. Wow. Turabashimiye cyane mwebwe mwadukurikiranye mwakoze kubana natwe mwadutije akanya mudubana n'amatwi yo kutwumviza kuko ndibaza nta muntu arabi ibintu atari karavyumviza cyane n'ibintu bizima ibitari bizima ravyo muze mugire comment ndabasabye comment zanyu murazi ko tuzikorera cyane ndabakunda cyane kuri microphone yari Kiriki Mwiba wamwe n'umutumire wacu Titus the Sailor. Wow. Blank kamera Ibra Burundi nawe bikora neza murabizi ndabakunda cyane.